Nitwa Diomede Nihorimbere, nkabaserukira Societe Development and Technology, shirahamwe risanzwe rikora ubuhinga n'ubushakashatsi. Niteka ridasanzwe kubona twiyumviriwe n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuza kuraba aho ugwaruka rugejeje kugira ngo rushobore guterera mu iterambere ry'igihugu. Twishimye cyane, vraiment murabona namwebwe ntakanyamuneza kenshi. Hanyuma tukanashima cyane kuba dufise umukuru w'igihugu ashobora kwiyumvira ugwaruka, kandi cyane murabona yuko dufise imbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Nawe nyene kwa kugira ngo yishikireho arabe yuko ugwaruka ari muri iyo domarshe, nawe yashitse yabonye nyene yuko nivyo vy'ukuri ugwaruka turiko turaja muri yambo nakazoza nakanyamuneza kadasanzwe. Ngo muri di techno ico umukuru w'igihugu yadusanze turiko turakora, yasanze turi muri formulation yo kugira ngo dushobore guhingura amabuye Uburundi dufise, ariyo mabuye avamwe ubutare bwa fere kugira tuyakuremwo acier. Nico yasanze turiko turakora, kandi yasanze vraiment ibikorwa bigeze kure mu gihe atari kirekire cyane Uburundi tuba twatanguye guhingura ivyuma byo kugira ngo dusubirize ibihora biva hanze. Murabona kugira ngo iterambere rishoboke, umwe wese araterera n'umuganda, umwe wese ategezwa guterera. Ego natwebwe turiteguye cyane kugira ngo dushobore guhereza ubumenyi bumwe bagenzi bacu arabirusi, abari ugwaruka ari mu kigo cirusi canke mbere usivye ni rusi, kuko muri iki gihinga cyo guhingura birakorerwa ubuhinga dukoresha burakenerwa cyane kugira ngo igihugu gitere imbere. Usivye mbere no guterera mu kugira ngo dufashe mu nyigisho irusi, mbere no mu mashuri asanzwe, kuko hariho za electromechanique, mécanique générale, hari handi ivyo bisata biri. Ego aho si tuzogerageza kugira ngo ubwo bumenyi dushobore kubisabikanya na benshi bashoboka. Ubwa mbere reka mvuge nti niteka kuba twararonse umukuru w'igihugu akiyumvira ugwaruka n'ibibazo vyago. Icambere twebwe twari dufise ibibazo, twaragenda abantu tukabasigurira umugambi tugasubira, ariko ntitwigeze turonka umuntu n'umwe ashobora kudufata mu mugongo kugira ngo niburiburi societe yacu ishobore gutera intambwe nk'uko uyu munsi mubibonye. Ariko paeje maze gushingwa, twaragiye muri paeje turabitura, umugambi wacu bawufashe nka nkama kandi baradufashe mu mugongo biteye igomwe. Rero uyu munsi murabona iyo tutaronka ubwo bufasha nawe no byari kugorana kugira ngo dushike kuri intambwe aho umukuru w'igihugu aza kuraba. Rero nukuri turashima cyane kubona ikigo paeje umukuru w'igihugu yaciyumviriye ego kugira ngo natwe ugwaruka dushobore gushira habona imigambi yacu, kandi twongere guteza imbere igihugu cacu.